urashobora gushika ahantu ugasanga umugabo nko mu masosiyete menshi mu mabanke urashobora gusanga ahantu usanga umukenyezi hari abakenyezi b'abakozi bari très dynamique bakora gusumba abagabo gukora na cyane cyane iyo yabikoze neza gusumba uko umugabo yari kubikora ako kantu uvuze ka prime d'encouragement karakenewe cyane. Icyambere biba bikozwe n'umuntu biyumvira ngo ntava bikora neza hanyuma agaca devance agaca bikora neza cyane haba hakwiye kuja ko akarenzo cyangwa agasunuzo kumwe bavyita agashira ukabutse gasumba ko bategerezwa guhereza umugabo. Rero ko mutanguye kuvyiyumvira burya bizoza mu minsi iza tuzosanga vyakunze. Hanyuma kandi nasanze mu bintu bituma baguma bawuhimbaza ku mwaka harimwo kwiyumvira ivyo bita les conditions uburyo abakenyezi mw'isi yose babayeho n'ingene bogwanya ivyo bintu kutangana inegalite barabiye ku bagabo. Ivyo rero mu bihugu byose niko vyategerezwa kumera ariko muri ibi bihugu vyacu ntituratera iyo ntambuko aho ujya munsi w'abakenyezi ushitse batubwira bati twasanze les conditions z'abakenyezi muri kino gihugu zaratosekaye hanaka none igihugu cyafashe ingingo yo gukora ibi nibi kugira ngo izo conditions z'abakenyezi zimere neza. Twasanze abakenyezi muri kino gihugu bararenganijwe ku rugero rungana gutya rero ubu twihaye ingingo yuko tuzoshika mu mwaka uza nk'aya mango twakosoye ico kintu ku buryo abakenyezi bazoba bari dans les meilleures conditions kandi abakenyezi bazoba batagihura n'ibibatandukanya ibatera amayinegalite bafatiye ku bagabo. Mwumva gute hani wacu twogira ishizero ko natwe ibi bihe byo kwiyumvira ku makondisyo abakenyezi babayemwo n'ingene bokuraho inegalite z'abakenyezi n'abagabo byo dufasha cyane. Muribaza ko twovyizera ko bizoba kugira ngo tuzohore twitega ati buri mwaka baratubwira ibitagenze neza byatumye abagore dusubizwa hasi bongere batubwire n'ingene bagiye kubikosora kugira ngo natwe tube motive ko ari ikintu kiriko kirakogwa kuko mu bisanzwe biba ku rwego rwo hejuru. Hari ico mutubwira kuri ico? Murakoze cyane ariko nibaza ko ivyo bihari. Ubwa mbere hoho uravye mu bushikiranganji bwa leta hariho ubushikiranganji bujejwe abakenyezi no gufatana mu nda, ministère de la femme et de la solidarité. Murumva ko iyo ni intambwe. Kumbure ivyo vyose bari kuravuga nivyo muri ubwo bushikiranganji botegerezwa gukorerako. Ahanini hari naho usanga cyane kuko abakenyezi usanga kenshi bahohoterwa, usanga rero bakunda gufatira ku bijanye n'ama violence faite aux femmes. Ugasanga rero nivyo muri iyo ministère canke no muri ya mashirahamwe ajejwe ibijanye n'iterambere ridakumira. Ubu niko bavyita, ntibavuga ivy'abakenyezi gusa, genre bavuga iterambere ridakumira. Niho usanga rero bakorera cane ku bintu biboneka, ibi vy'uko abagore bakubitwa, abagore bafatwa nabi, abagore bafatwa ku nguvu mu kazi canke mu kibano, ugasanga ivyo biboneka nivyo bakunda gufatirako. Ariko nk'ivyo wavuze vy'ingene gashahara canke ingene bakora, ni ibintu bisaba ama etude, bisaba yuko bagira ubushakashatsi hanyuma rero bakabiraba. Mugabo navyo nyene ndibaza ko muri ubwo bushikiranganje canke no muri ayo mashirahamwe
ajejwe gushigikira abakenyezi mu rwego mpuzamakungu nka onifame n'izindi ivyo biharuro kumbure usanga biriho naho kumbure ngaha mu gihugu cacu kumbure usanga bidaseruka cane mugabo usanga ivyo biharuro babirondera. Murakoze cyane numva nezerejwe n'inyishu muri ko muratanga hanyuma nahoze ngira ikibazo cyane ndavye aya ma ONG amashirahamwe mpuzamakungu menshi akunda kuza gukorera muri ibi bihugu vyacu nasanze menshi abayobowe n'abakenyezi sinzi ko namwe murabibona ariko ayo muri Afrika sanga menshi abayobowe n'abagabo. Hari analize mwoba muragira canke hari shiyumviro mwoba murabona co guhagarara kugira ngo mwiyumvire impamvu abakenyezi ubwo bo mu bindi bihugu nibo barabizigirwa cyane gusumba abakenyezi bo muri Afrika. Hari ico kumbure ngira ngo ni kibazo kibasiripurenye ariko namanda byiyumvira ngira ngo mwoba muradufasha aho mugarukira kugira ngo nabandi bariko baratwumviriza baziyumvire kugira ubushakashatsi kuri kino kintu ko ndamaze kukibona. Murakoze nkuko ubwa mbere wari watangwe kubivuga mu gihugu reka dufate ngaha mu gihugu cacu mu vyo leta yashize imbere harimo yuko ibiharuro vy'abakenyezi biduga gushika mbere no ku bice 30%. Izo rero ni ingufu zikomeye kugira ngo baduze ibiharuro abakenyezi mu nzego nko mu nzego za politiki ugasanga barashiramwo yuko abakenyezi hoba harimwo abatwara ibice 30%. Ico ni kimwe muri vya bindi vyuko baduza vya biharuro umukenyezi akabona ko afise agateka. Nubu turiko turavyihweza umenga ntibaboneka c'est pas visibilité yabo ntiboneka cyane nka kujya tubibona mu mashira hamwe international nk'ama ONG international hose biraboneka cyane urashaka kubona uti ni benshi cyane paraporo y'abagabo mugabo hani wacu no muri Afrika cyane usanga bakiri bake rero ngira ngo haracari hagahaze kumbure kuko 30% tuyimaze ku gihe kirekire niki cyo basharatumye tutaraduga ngo dushike kuri 50 canke kuri 60 canke kuri 70 kuko mu biharuro twumva batubwira ko abakenyezi ari bo benshi gusumba abagabo umva vyumvikana ko na 70 boyishikira igihe hoba hari ibintu bafatira ko kugira ngo bashikane ico giharuro. Murakoze turashobora kugerageza kwishura nka muri Afrika hariho ibintu bijanye n'akahise culture aho usanga umukenyezi imico aho usanga umukenyezi mu bintu vyose agomba kwishira inyuma ivyo rero navyo nyene birajamwo hariho nk'amaposte canke ibibanza usanga kumbure bagira amatora kenshi uravye abakenyezi hagati yabo usanga batemerana ngo ubone ko umukenyezi ashize imbere umukenyezi mugenzi we ivyo navyo birashobora kuba birimwo urumva rero hariho volonté politique mugabo kandi hagiyemwo imico hanyuma uravye ingene abize ibiharuro vy'abakenyezi canke abakobwa bagiye bariga biragaragara uravye nko mu mashure mato wasanga hari abakenyezi abakobwa benshi ukuduga muri secondaire ibiharuro bikagenda bigabanuka ugeze kuri kaminuza ho wasanga bibuze wagenda nko mu nzego zo hejuru y'ama doctora ama PhD ugasanga hariyo nk'umukobwa umwe umugore umwe
ibi rero vy'uko nko mu mashirahamwe mpuzamakungu usanga nk'abariya abakenyezi ari abantu batanguye kwiga kera, usanga bafise impamyabushobozi zikomeye kuko barize. Ugasanga rero muri ibi bihugu vyacu muri Afrika ivyo mpejeje kuvuga biratuma rero n'aba bakenyezi hageze yuko bashikira ibibanza vyo gutwara babura, kuko usanga badafise za mpamyabushobozi zikenewe ko vya biharuro vyageye biragabanuka. Ugasanga rero hageze yuko bashira umuntu canke atwara kubera impamyabushobozi afise, baramurondera bakamubura, canke nawe nyene muri vya bindi vyo kwikumira nivyo vyose. Ikintu gikomeye cyane numva kinkozeko kandi numva ngiye gukeburira abariko baradukurikirana n'abakenyezi bose n'abagabo. Hariho umuntu yariko aravuga ngo abakenyezi ntibashigikiwe mu gihugu c'u Burundi. Nanje ndavuga nti ko ntaragira ubushakashatsi sinovyemeza canke ngo ndabiharire. Mugabo iki kintu muvuze uyu munsi kiranteye kwiyumvira ko vy'ukuri atari ukudashigikirwa, ahubwo ari iki kimwe cyo kwishira inyuma, ikigira kabiri cyuko tudashira amanga ngo twiga amashure aduha ubumenyi bukomeye budushira muri ivyo bibanza vyo gutwara. Hanyuma ikigira gatatu endurance yo kubigumamwo, kuko usanga n'ubigiyemwe abitinya agahintaha abandi kubitinya, ugasanga bya biharuro ntibibandanije bigwira. Ariko rero ndafise amakenga. Ego murafise ico mwongerako? Ikintu umuntu yovuga hariho amapost akenera gukora ijoro n'umurango. Iyo rero uri umukenyezi abantu batangwa no kukugira ko amakenga, ako kazi akora ijoro n'umurango, ndetse hari n'abo batangwa kwiyumvira ko ibindi bintu bibi. Mbega niba ukora mu biro vya ministre canke uwundi muntu bagatangwa kuvuga yuko uri umuhabara wiwe, hariho rero n'abaca babitinyira ivyo, ugasanga ntariko bazohava bavuga ko ndi imbaraya, bazohava bavuga yuko ndi umuhabara. Ugasanga rero ivyo vyose birashobora gutuma n'uwagomba kuba angaje adashobora kuba angaje. Murakoze cyane. Rero aka niko karyo keza cyane ko kuza turibukanya baba bagabo n'abagore ko hari ibintu by'uruvugo dukwiye kurengana, twashize imbere igikorwa tugomba gukora tukagikora, abantu bakavuga muga natwe tukagaragaza ibikorwa. Mugabo rero none namwe abagabo wumva mukwije kabisa support musabwa guha abagore kugira ngo dushike kuri iyo ntego ntabaciriye urubanza. Ubiravye no munsi aho tugeze, ubona ihagije canke hari ico wosaba abagabo gukora kugira ngo mushigikire ibiharuro by'abakenyezi bizamuke gusumba uko biri uyu munsi? Murakoze. Iki uvuze ni ikintu gihambaye cyane. Reka dufatire ku gihugu. Urumva ko igihugu coco caramaze gushiraho ibiharuro kandi si biki, ibice 30, hari naho ugiye kuraba usanga 30 birenga. Urumva iyo ni kimwe bita mu gifaransa volonté politique. Hanyuma ibindi hari ahantu usanga bashaka yuko umukenyezi aseruka. Muri ya mashirahamwe hari usanga bafise ivyo bita ama politique genre, ni politique nyene zishiraho ivyo biharuro yuko bategerezwa kuduza ivyo biharuro vy'abakenyezi na cane cane mu nzego zifata ingingo.